Shalom shalom ubwoko bw'Imana groupe bamaso ndasubiriye kubaha ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Muri kano kanya tugiye kwinjira mu masengesho kugira ngo dusengere imitwaro itandukanye. Turaza gusengera urwaruka, turaza gusengera abahungu, turaza gusengera abakobwa, turaza gusengera ingo zubatse kugira ngo bubake neza bashikame. Turaza gusengera abarwaye, turasenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Turaza gusengera isi yugarijwe n'ikibazo gikomeye cyane ca corona, harimo urujijo rw'ibintu byinshi biriko biraduka mu isi. Turaza gusengera ugutahura amabanga, turaza gusengera abantu benshi basobanukirwe. Turaza gusaba ubushobozi bw'Imana kugira ngo Imana ikoreshe abera bayo maze bakomeze bahagarare bahabwa inkomezi zo gushinga intahe. Nuko rero imbere ya byose tugiye gusangira amajambo y'Imana atubwira iby'ukuzuka kwa Yesu. Muri aya majambo turasaba Imana kugira ngo iduhe ubushobozi, yongere kutubohora. Turazi ko Yesu yaducunguye, rero turaza gusaba Imana kugira ngo iduhe kubohoka mu izina rya Yesu. Birakenewe yuko abantu benshi babohoke bave mu maboko ya Farawo, bave mu maboko ya wa murwanizi, bave mu maboko y'urupfu rw'abazingazinze. None rero reka tuje imbere z'Imana muri uku gusenga. Turaza kwifashisha amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 28. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ivyo kuzuka kwa Yesu. Umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi ndwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'Umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Mwene data, dusenge maze dusabe Imana kugira ngo iduhe gutembagaza ico kibuye. Ico kibuye cyamaze kuza kikakubararako congere gutembagazwa mu izina rya Yesu. Ikibuye cyo gukekeranya, ikibuye cyo kudatahura, ikibuye cyo kudasobanukirwa ivyanditswe, ikibuye cy'ukuntu usanga icaha kiguma kikwizingirako, uno munsi kirasendwa mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa gatatu, ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka sheregi. Ubwo bayateye abararirizi bubashira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati, mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Mane habwe icubahiro. Uyu munsi turagiye gusenga. Muri uku gusenga turaza gusaba kugira ngo wewe mukenyezi ntutinye. Murazi yuko abagore kera batahabwa ijambo, kera batavuga, ntibashobora kubahuka gushinga intahe. Ariko umumarayika abwira abantu bagore ati, ntimutinye, nimugende muvuge ko Yesu Kristo yazutse. Turaza gusenga dusaba Imana kugira ngo yongere gusuka ubushobozi ku muntu wese agitinya. Wewe utinya gushinga intahe, wowe utinya kuvuga ubutumwa bwiza, ukiyumvira yuko wohavuhura n'amagorwa, abantu bokwanka, abandi bumvise wabivuze kumva bo gutwenga. Uno munsi turaza gusenga kugira ngo ubwo bwoba butsindwe mu izina rya Yesu. Wowe uciyumvira ko mu madini harimo urukiza, ndagira ngo nkubwire ngo uno munsi wongere kubahuka maze utsinde ubwoba, utsinde amadini, utsinde abadayimoni, utsinde amangetengete y'abantu mu izina rya Yesu. Ngo murabe aho umwami yararyamye, nimukwakwanye mubwire abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Bava kumva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahwana nabo ati, n'amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramusenga. Mwene data, iminsi myinshi wamaze, imyaka myinshi utarahwana na Yesu. Yesu aragomba kukubonekera, Yesu aragomba kukuyereka. Mwene data, wewe utarabonana na Yesu, haba mu nzozi, haba mu biganiro, haba mu yerekwa, haba mu guhishurirwa, uno munsi turagiye dufatanye iri sengesho nawe, maze usenge, maze dusenge, hanyuma Yesu akuyereke. Yesu aragomba kuyereka abantu benshi muri groupe b'amaso, maze mwikangure, maze mwongere kumushingira intahe. Mwaramubonye mumuzi, wewe utaramubona
usenge, hanyuma niwamubona umufate ku birenge, upfukame imbere y'inyundo ziwe, hanyuma wongere kumusenga. Yesu ni umwami w'abami, Yesu yaratsinze urupfu, Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima. Maze rero Imana yacu ihabwe icubahiro. Maze Yesu arababwira ati ntimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Mwene data, Yesu umurondere mu ijambo ry'Imana, mu isezerano ry'Imana, wongere kumurondera. Yesu uzomurongera mu masengesho, Yesu uzomubonera mu gusenga. Niwe isonzesha uciye bugufi, niwe arondera Imana ukumva yuko ugomba kwizera, Yesu uzomubona nta kabuza. Haleluya, haleluya. Reka dusimbeje ku murongo wa 16. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Hari abantu benshi bagikekeranya gusenga Yesu. Hari amadini menshi agikekeranya, bakibaza yuko gusenga Yesu babacumuye. Bibiliya iratubwira yuko Yesu Kristo bamusenze, Yesu baramusenga. Yesu n'umwami nuwo gusengwa. Yesu bamubonye baramusenga. Kubera iki utosenga umwami wacu Yesu Kristo yazutse mu bapfuye? Kubera iki utomusenga kandi Yesu yaratsinze urupfu? Iyo ni Imana yerekanye. Umwami wacu Yesu Kristo afise ubushobozi bwose. Reka turabe hano ku murongo wo hepfo, ku murongo wa 18. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Haleluya. Yesu Kristo yahawe ububasha bwose, Yesu Kristo yahawe ubushobozi bwose mu ijuru no mu isi. Yesu Kristo afise inkomezi n'ikuzimu, ashikayo inkomezi ziwe zigerayo, nta na hamwe atagera. Yesu Kristo, ijambo ry'Imana avuga ngo mwigisha abantu kwitondera ivyo yabageze byose. Nico gikorwa tugomba gukora kugira ngo twigishe, tubwire abantu, tubasobanurire yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Turagiye gusenga muri kano kanya. Mwene data witegure, hanyuma dusenge kandi twambaze Imana. Usenge umwami Yesu udakekeranya, usenge umwami Yesu, usenge umwami Yesu wizeye kandi uciye bugufi, hanyuma uzane imitwaro yose. Ya mitwaro yose uyizane, tuyishire ku gicaniro. Muri iki gicaniro turaza gutongora ibintu byose 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 bitari kuri gahunda z'Imana, bitari ku rutonde rw'Imana, byose tugiye kubifata maze tubigomorere Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Urakoze mwami Mana Data wa twese uri mu ijuru. Urakoze mwami w'abami, ndagushimiye, ndakengurutse Data wa twese, uwera Mana ikomeye. Izina ryawe rishimagizwe, rishigwe hejuru, rihimbazwe. Uragororotse, uri Imana y'icubahiro. Muri kano kanya keza mwami, ndagushimiye mwami kuko twemere kuza imbere zawe ngo dushime, kuko mwami watugiriye neza. Uno munsi n'umunsi w'amashimwe, n'umunsi w'umunezero, kubera yuko cakibuye catembagajwe, caratembagajwe, cakibuye c'ivyaha caratembagajwe, cakibuye c'ibicumuro caratembagajwe, cakibuye co gukekeranya caratembagajwe, cakibuye c'abadayimoni caratembagajwe. Mwami muri kano kanya ndongeye gutembagaza irindi buye ryo bari gisigaye, ndongeye gutembagaza ibindi byose by'ibicumuro byaba bigisigaye. Ndatembagaje imitwaro yose igisigaye kuri aba bene data, ndatembagaje imitwaro yose igisigaye mwami kuri aba basore, kuri uyu musore mwami Yesu. Umutwaro ukiri kuri we, umutwaro umuremereye, umutwaro umuvuna mwami Yesu. Imyaka yamaze databuja agenda aremerewe n'ibyaha bimuvuna. Yesu ndamusengeye, wongere kumubohora mu izina rya Yesu. Musore urabohotse, urabohotse imitwaro yawe yose, urabohotse imizigo yagutwaye kuremereye. Twibuke yuko mu Kristo ari mu rugendo yabohotse, nawe urabohotse. Yesu arakubohoye, araguhaye kubona, araguhaye kumva, araguhaye gutahura ijwi ryiwe. Yesu Kristo arakubwira ngo bohoka, bohoka. Yesu yarazutse,
Yesu yaranesheje urupfu, Yesu yaratsinze abadayimoni. Yemwe misore nimuhaguruke mwongere kwambara inkomezi, aho uri hose, aho uri mu ishuri uri kuriga, wibuke Imana, wibuke gusenga, wibuke kwambaza Imana. Yewe musore ndakuraritse kugira ngo urondere Imana, kandi uko Imana igiye kuvugana nawe akira ubushobozi bwa Mpwemu Yera, akira gutahura mu izina rya Yesu. Yesu n'umwami, Yesu n'umukiza wawe. Yesu yaragutsindanishirije, Yesu yarakunesheje, yaratsinze urupfu, yaratsinze shetani, yaratsinze Beyazebuli, yaratsinze Apoloni, yaratsinze ca gigatanya wihebuza, yaratsinze ibigukekeranisha bituma utizera, bituma ugikekeranya. Wewe urabohotse uyu munsi, bohoka mu izina rya Yesu, bohoka, bohoka, maze imiyaga mibi yose yongere guhunga, hunga, 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 hunga mu izina rya Yesu. Iyo miyaga yose yongere guhunga, itunumuke mu izina rya Yesu. Ndatundumuje abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndahagaritse ibitero byose biza kugerageza mwami w'icubahiro bishaka kuburagiza no gutesha umutwe ugwaruka guno munsi. Ndasenge ugwaruka, ndasenge abakobwa buno munsi mwami, ndabasabiye ubahe kwiga, gusobanukirwa, gutahura ivyanditswe vyera, maze mwami bongere databuja kuronka inyambaro bikwiranye biberanye, bongere kugenda mwami batekereje, bubashe, birinda, bihangana, bagororoka. Ndasenge abakobwa ubarinde ubusambanyi, ubarinde ivyipfuzo by'umubiri, ubarinde kamere yo mwisi. Ndabasengeye aho bari mu ishuri, ubarinde umukobwa agende mu ishuri yiyubashe, atekanye, ataraba ivy'irya no hino, ahubwo atumbere. Abari mu ishuri, abakobwa bari mu ishuri, mukomeze kwigana umutima wo kwihangana, umutima wo kwizera, mukomeze kugenda musoma Bibiliya, ijambo ry'Imana murigendane mu ishuri, hariya muri mu ishuri, abiga muri interna, abiga muri za kaminuza, abiga mu mashuri yisumbuye, mwese abari mu myuga, abanyeshuri b'ubwoko bwose, ndabasengeye. Ndasengeye abakobwa aho bari bashikame, barindwe mwami Yesu. Wa mumarayika umwe yaza gutembagaza ca kibuye, ndagusavye kugira ngo umurungike atembagaza ikibuye kiri hejuru y'abakobwa. Mwami w'umukobwa yaherekera afise ibibazo binyuranye bikeneye gutorega umuti, ndamusengeye iki kibuye gitembagare, tembagara, tembagara wa kibuye we hejuru y'umukobwa, ndatembagaje ico kibuye mu izina rya Yesu. Wa kibuye tembagara, tembagara wa kibuye c'ivyaha, wa kibuye cyo gukekeranya, wa kibuye cyo gukekeranya, c'ubwenge buke, cyo kutamenya mu ishuri, ndagitembagaje mu izina rya Yesu. Wera mwami ndagushimiye kubohoye, ndagushimiye ko ari ubohoye. Data nuhabwe icubahiro. Ndasengeye mwami abakenyezi n'abagabo mu ngo zabo, ndasengeye ingo z'abakristo bariko baraburagizwa, bageragezwa, bategwa butezi, ugasanga mwami hari imitwaro imwe iraza kubatera kugira ngo ibabuze kugira amahoro. Ese ukuntu ari byiza iyo urugo rubayeho rutekanye, umugabo n'umugore bayaga, bakaganira ivy'urugo, bakaganira nk'uko nyene basanzwe bafatanije. Mwami Yesu, ese ukuntu biryoshe, ese ukuntu bibereye, ukuntu ari byiza yuko umugabo n'umugore baganira. Ariko se ikibabuza ni igiki? Ikibabuza kuyaga ni igiki? Ko basezeranye kandi bazotandukanywa n'urupfu. Ndahagaritse ibitero byose muri abantu bubatse. Mwami ndasenge ingo z'abakristo, ndasenge abantu bubatse bongere kugira urugo rugume, bashikame mu izina rya Yesu. Ndatuntu umuje abadayimoni bahukanya, ndatuntu umuje abadayimoni batuma ingo zahukana, ndatuntu umuje imyuka mibi, ndatuntu umuje, ndatembagaje ico kibuye caje kubarara kuri uru rugo mu izina rya Yesu. Wakibuye we ndagutegetse ngo uhunga, tembagara, tembagara wakibuye mu izina rya Yesu. Datembagaje ikibuye, ikibuye kiratembagaye, kiratembagaye. Yesu aragitembagaje ca kibuye c'uburemere bw'ivyaha, ca kibuye c'uburemere mu izina rya Yesu. Data ndabigushimiye mwami, urakoze Mana, urakoze data buja wera. Ndashimye ndakengurutse yuko utembagaje ibibuye mwami w'icubahiro. Ndasengeye abagwaye muri kano kanya, ndasengeye mwami uyu mukenyezi, mwami wecu Yesu Kristo yahindutse ikimuga, amugajwe n'ingwara zamufashe, izi ngwara ziturutse muri kansere. Ndasabye mwami umukenyezi wongere kumuhamagara mazima. Ndahagaritse imisonga ikimubabaza, ndahagaritse ibintu bikimufata mu mutwe,
bikamutesha umutwe, bigatuma tumva yuko ahagaze mu bushobozi. Ndahagaritse uwo mudayimoni, icyo kibuye camwubarayeko ndagitembagaje. Uyu ni umunsi wo kubohoka, uyu ni umunsi wo gukira. Bohoka, bohoka mukenyezi, bohoka, akira amagara, akira inkomezi. Wa musonga uri mu rubavu ndawutembagaje mu izina rya Yesu. Icyo gisozi ndagitembagaje, iki kibuye ndagitembagaje, kugira ngo uyu musonga wongere gutembagara mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari ubushobozi bukomeye, kuko hari ubushobozi. Imana yacu iriko iranyiganyiza n'ibikomeye, n'ivyigiriza gakomeye, n'ivyigiza gahambaye mu izina rya Yesu. Byose byongere gutunumuka, ndatunumuje imisonga yose. Abagwaye ingwara zo mu maguru mwese mukire, mubohoke mu izina rya Yesu. Mukenyezi ufise ibibazo mu kuguru niwumve kubohoka mu izina rya Yesu. Ongera gusubira muti ndabohotse, ongera kuvuga muti ndabohotse mu izina rya Yesu. Ndabohotse, ndabohotse. Kuri uyu munsi twibuka izuka rya Yesu. Ndabohotse, ndabohotse mu izina rya Yesu. Abagwaye mwese 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 mugire kwizera. Ndasengeye Mwami Mana nzima, Data buja wera, uyu mukenyezi Mwami, inyuma yuko amaze kwibaruka yaciye agwara Mwami infection, ndamusengeye, ndamusabiye gukira iyo infection, ikire mu izina rya Yesu. Iyo infection ndagikankamiye mu izina rya Yesu. Wa infection we hunga, hunga, hunga mu izina rya Yesu. Rekura, rekura umukenyezi, umukenyezi, kugira ngo akomeze kugira amagara meza. Ndamusengeye, ndamusabiye Data guhembuka, wongere kumugenderera. Uyu mukenyezi yari barutse, akeneye Mwami gutunga ikibondo, maze ikibondo ndagisabiye amagara mazima. Ndamusabiye gukomera mu izina rya Yesu. Umukenyezi ndamusabiye gukira, maze infection ihunge mu izina rya Yesu, ihunge itsindwe, maze tunumuke. Uyu mudayimoni yongere gusohoka, ahunge mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Data buja wera. Ndasengeye Mwami uyu muntu Mwami agwaye ingwara zo mu mutwe, agwaye Mwami Yesu Kristo maladie mentale, ndamusengeye kugira ngo Yesu wongere kurambika ikiganza ku mutwe wiwe, maze Yesu kankamire aba badayimoni bamufashe mu mutwe batunumuke. Ndatunumuje abadayimoni mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni we uteza ubwenge buke, uteza kugwara ingwara yo mu mutwe, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Sohoka, 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 hunga, 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 subiriye wajuva mu izina rya Yesu. Hunga, 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 hunga mu izina rya Yesu. Subira kwa shobuja, hunga. Ntushoboye gutera abana b'Imana. Abana b'Imana bararokotse, baracunguwe, bacunguwe n'amaraso ya Yesu. Yesu yaratubambiwe kandi yaradupfiriye kandi yarazutse mu bapfuye. Ca kibuye caratembagajwe, ndatembagaje ikibuye c'umudayimoni mu izina rya Yesu. Ikibuye c'imyuka mibi ndagitembagaje, tembagara mu izina rya Yesu. Hunga, hunga, hunga. Amadayimoni barahunze, bahunge, bahunge, biruke, batewomoke, kuko nta kibanza mufise mu bana b'Imana. Haleluya. Ndagushima Yesu kukijije ko ari wewe uteye imyuka mibi guhunga. Nta bubasha ifise mu basenzi, nta bubasha ifise mu bana b'Imana, nta bubasha ifise mu bagororotsi. Ndatunumuje imyuka mibi y'ubwoko bwose. Data buja wera, urakoze mu izina rya Yesu. Hari ubushobozi n'ububasha buriko buratuma abantu benshi babohoka, bohoka, bohoka, bohoka. Wowe urwaye diabete, bohoka. Ndatunumuje diabete mu izina rya Yesu. Wowe urwaye diabete, ongera kuvuga ati ndakize mu izina rya Yesu, maze wongere gufungura imfungurwa neza, kandi igisukari cawe kibe stable mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu Munyanazareti. Ndatunumuje ingwara ya malaria, ndatunumuje inyonko mu izina rya Yesu. Uyu muntu yaherekeranywe imiti bikananirana, ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu. Ndamusengeye, ndamusabira guhagarara ashikamye kandi yizere yuko ikibuye gitembagajwe mu izina rya Yesu, mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ndabigushimiye Mana Data wa twese imbabazi nyinshi. Ndatensengeye abagwaye sida, muntu wagwaye sida HIV, ndayitonumuje mu izina rya Yesu. Urwaye sida bohoka, ndakubwiye ngo bohoke, wizere, ukomeze gusenga. Uno munsi ndagira nkubwira ngo ikibuye kiratembagajwe, ikibuye ca sida kiratembagajwe. Nta kibuye kiraha kinani gifise uburemere nk'ikibuye cari kumva ya Yesu, aho bahevye bakashiraho abarinzi, abarinzi bagashiraho n'ishashara bakadoma, ariko Yesu Kristo umumarayika yaraje aratembagaza. Nico gituma ingwara ya sida ndayitembagaje. Umwami Yesu arayitembagaje mu izina rya Yesu. Yesu arashoboye, Yesu n'umwami. Natembagaza izi ngwara zose, maze uhereye none, maze uhagarara ushikamye kandi wizere. Haleluya.
urakoze Mana, ndabigushimiye Mana. Wewe wivujije kera ufise ingwara abaganga bakubwiye yuko bidashoboka, ariko uno munsi imbere z'Imana birashoboka. Yesu arashoboye, kuko Yesu acikanye ngo nimva zabera zaciye zitangura kuzuka, abera batangura kwibonekera abantu hariya mu muji wa Yerusalemu. None rero nawe zuka, maze wongere kwikangura, uve mu bapfuye, wongere gukomera, wongere gushikama, wongere guhagarara mu nkomezi. Mu izina rya Yesu hari ubushobozi, kuko Yesu yarazutse. Hari inkomezi, kuko Yesu yarazutse. Yesu ni muzima, nawe uhagarara ushikamye, wambara ibigwanishwa byose by'Imana, ushobore kunesha intambara zose yo zituruka hose. Mu izina rya Yesu urakoze Mana, ndashimye nkenguruka, nuhabwe icubahiro Mana. Ndagushimiye ko watubohoye, waducunguye, waturokoye, maze ukatugira abawe, kugira ngo duhorane nawe, twamane nawe ubuzima bwacu bwose, duhore dusenga, twame dutazira, dushima Imana. Muri kano kanya tugiye gusengera abantu benshi bagikekeranya. Hari abantu benshi bafise ibibazo, kubera yuko benshi bahenzwe bagatwagwa n'inyigisho z'amangetengete y'abantu. Ndasengeye Mwami w'abantu, uyu muntu Mwami Databuja wera ataramenya, ataratahura, atarasobanukirwa, kugira ngo umuhe kumenya, umuhe gutahura ibyanditswe majambo y'Imana atubwira ku bya Yesu. Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yatsinze urupfu, yanesheje urupfu na kuzimu. Ni Imana yo gusengwa, ni Imana y'ukuri. Ndasengeye abantu bagikekeranya, ndasengeye abantu baboshwe n'amadini, babohoke mu izina rya Yesu. Ababoshwe n'amadini atandukanye munsi y'ijuru, hari amadini benshi baboshwe na Babuloni, benshi batwawe na Babuloni. Babuloni yarahitanye abantu benshi mu nzego zitandukanye, mu mazina menshi y'amadini y'amarogotano. Ndasabye Mwami wongere kubabohora, nibabohoke mu izina rya Yesu. Ikiwe kiratembagajwe, ikibuye cy'ukutamenya no kudatahura kiratembagajwe, kiratembagajwe. Babuloni kiratembagajwe, Babuloni kiratembagajwe mu izina rya Yesu. Wewe urwaye urakize, wewe urwaye amaso urakize, wongere kuvuga ati mu izina rya Yesu ndakiza amaso, mu izina rya Yesu ndongeye kubona, mu izina rya Yesu. Yesu aho muri impumyi acira amate hasi, maze avurunga utwondo adusiga ku maso y'impumyi, maze ya mpumyi irabohoka, irahumuka, yongera kubona, maze yongera gushingira intahe. Yesu nawe bohoka amaso, ongera gukira. Umudayimoni yateye amaso arahunze mu izina rya Yesu. Turirukanye umudayimoni w'inzego zose mu izina rya Yesu. Turirukanye imyuga mibi mu izina rya Yesu. Turirukanye abadayimoni bateye amashengero, ugasanga mu mashengero hariho umwuka mubi utuma abantu badasobanukirwa, ugasanga bariko barirukanga inyuma y'inyigisho zitarizo. Ndasabye Mwami kugira ngo umudayimoni yateye amashengero asohoke. Abantu bahora bafise umutwaro wo gusenga, ariko uno munsi bakaba batakiwufise. Nimwakire ubushobozi bw'Imana, nimwakire inkomezi z'Imana. Wewe wahora usenga, ukaba usenga, ariko ukaba usigaye usenga mu ntege nke, ndagusengeye kugira ngo wongere kwambika inkomezi mu izina rya Yesu. Akira ubushobozi. Yesu yaravuze ngo nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko rero ngo mbahaye ububasha bwose, nuko nimugende muhindura abigishwa bose bo mu isi, bahinduke abigishwa banje, baba abigishwa b'Umwami Yesu. Yesu aragutumye kugira ngo utware ubutumwa bwiza, ububwire abantu, babwire bihane, bakizwe, bakorere Yesu, bamusenge, bamuhimbaze, bamutazire. Yesu n'Umwami, Yesu ni Mesiya, Yesu aragororotse, Yesu ni gitandara, Yesu ni buye rigumye imfuruka ryagabwe n'abubatsi, ariko ryaratoranijwe. Yesu ndagushima. Haleluya, haleluya. Uri Imana, uri gitandara, uri Imana y'ubushobozi. Haleluya. Databuja wera, ndasengeye Mwami ingwara ya karanda, ingwara ya korona yateye mu isi yose. Raba Mwami iki kiza, Mwami Imana yacu, harimo urujijo ruri mu isi. Abantu benshi bariko baraburagizwa, batazi iyo baja niyo bava. Mwami raba n'izi ncanco ziriko ziraduka mu isi, ngo abantu bose bicancishe ku nguvu. Mwami turasabye kugira ngo abe ari wowe utubera urucanco, abe ari wowe utubera Mwami umuti wo kuvura, abe ari wowe utuvura, abe ari wowe udukiza. Yesu Kristo, turahagaritse umudayimoni witwa korona mu izina rya Yesu. Turahagaritse umudayimoni witwa korona muri Amerika, turahagaritse umudayimoni witwa korona muri Canada, ndahagaritse umudayimoni witwa korona hano muri Canada, korona muri Amerika, korona muri Afrika. Ndayihagaritse iyi virusi iri kwirasirikira, izunguruka iyerera, ikwira hose, kugira ngo utere ubwoba abantu, kugira ngo bitegurire umuzo wa Antikristo. Turahagaritse iyi ngwara ibyo bita gere fluade,
turabihagaritse mu izina rya Yesu. Turahagaritse iterabwoba rituruka mu bantu benshi bariko barazana iterabwoba bashaka guhenda abantu babatera ubwoba. Turahagaritse ibyo bitero byose mu izina rya Yesu. Wa bwoba we ndaguteye guhunga, ndakubwiye nti hunga mu izina rya Yesu. Korona hunga mu izina rya Yesu. Twirukanye korona kuri uyu mugabane w'isi, twirukanye korona kuri Europe, mu Burayi, muri Aziya, muri Australia, muri Afrika, muri Amerika, mu izina rya Yesu. Turirukanye umudayimoni witwa korona, turirukanye ikigatanya wihebuza cyitwa korona mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, turasabye ubushobozi bwawe bongere kuza bunyiganyize. Waravuze ngo hasigaye rimwe gusa ngo isi ikatigita, kandi ngo sisi gusa ndetse ngo n'amajuru nayo n'iby'inkobizi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Ndasabye Mwami wongere kunyiganyiza iyi korona, yongere gutsindwa mu izina rya Yesu. Abantu bongere kwidegembya, ehera imipaka yarugawe, ndasabye imipaka yuguruzwe mu izina rya Yesu. Imipaka yongere kuguruka, maze ubutumwa bwiza bukwire burenge imipaka, burenge ibihugu, burenga akarere, bushike hose mu izina rya Yesu. Nduguruje imipaka muri Amerika, nduguruje imipaka muri Afrika, nduguruje imipaka ku mugabane wa Europe, nduguruje imipaka mu izina rya Yesu Kristo kuri Aziya, mu izina rya Yesu. Nduguruje imipaka muri Australia, kugira ngo abantu bongere kwidegembya mu gukwiza ubutumwa no mu kwamamaza Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Yesu Kristo, turasabye umuriro wa mpwemu yera wongere kwaka, ikanguro ryongere kuza, abantu benshi bikangure, abantu banaguke, abantu bavugutigwe, abantu bongere kubona ubushobozi bw'Imana. Ndasabye Mwami Yesu kugira ngo gurupe b'amaso yongere kwambara ubushobozi bwa mpwemu yera, akira ubushobozi, akira umunaguro, akira ikanguro riko riraje mu isi yose. Nimwikangure gurupe b'amaso, kanguka bakenyezi, kanguka, ambara imyambaro y'abakozi b'Imana, basore ambara imyambaro y'abakozi b'Imana, bakristo mwese nimwikangure, nimwambara imyambaro y'abakozi b'Imana, nimwikangure, nimwakire mpwemu yera. Akira mpwemu yera. Yesu Kristo aravuze ngo akira mpwemu yera, akira mpwemu yera. Ahumekera kubigishwa arabwira ngo nimwakire mpwemu yera. Amahoro abe muri mwebwe, amahoro y'umutekano, amahoro ya sekirite, amahoro yo gukomera, amahoro yo kwihangana. Nimugire amahoro mu mitima, mu ngo zanyu mwongere kurema, mu bikorwa, mu kazi ka misi yose mukora, mugakorane kurema no kwihangana, mwizere yuko Yesu Kristo ari we byose na hose, kandi Yesu yaratsinze, yaranesheje. Oh haleluya. Mwami ndagushima yuko isi ihaye kubohoka. Bohora isi irageramiwe, hari kibuye cayitembagariyeko, ndagituntumuje mu izina rya Yesu. Iki kibuye c'ingwara yicaduka, iyi ngwara icaduka yitwa COVID-19 ndayituntumuje mu izina rya Yesu. Uru rubuye rwitwa COVID-19 ndarutuntumuje, wakibuye we korona mu izina rya Yesu. Hunga tembagara mu izina rya Yesu. Korona hunga mu izina rya Yesu. Ndirukanye korona, ndirukanye iki kibuye kitembagare, tembagara wakibuye we mu izina rya Yesu. Hunga mu izina rya Yesu. Hunga wewe wakibuye we, ntusumbye uburemere ibyabuye byari ku munwa w'imva ya Yesu. Mwami ndagushima yuko wakitembagaje. Ndasengeye Mwami Yesu abakristo bose munsi y'ijuru, abari ku mugabane wa Afrika ubambika ubushobozi, ubahe gushinga intahe bashize amanga, abari ku mugabane wo kwisi hirya no hino muri Amerika no mu bindi bihugu. Mwami ndabasengeye ubahe inkomezi zo kudatinya gushingira intahe Yesu, zo kudatinya kuvugira no gukorera mu izina rya Yesu. Turasabye Mwami ubushobozi n'ububasha bwongere kuza, maze Mwami Yesu uhabera inkomezi zo gushinga intahe, zo kuvuga, zo kwatura, zo kwemangira Yesu. Mwami ntibatinye iterabwoba y'ibi bintu biko biraza. Iyi gere furuwade ndayituntumuje mu izina rya Yesu. Mwami Yesu duhe kwambara ibigwanishwa byose byo mukurya n'ibyo mu kubafu Mwami, kuko tuzi yuko abo tunigana atari abantu b'inyama n'amaraso gusa, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza. Isi y'umwijima, iyi si turimo, iyi si iriko irazimagirika, iyi si imaze kuzura urujijo n'urugomo n'ubugarariji. Mwami na za mpwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru byose ndabituntumuje mu izina rya Yesu. Imyuka mibi ndayituntumuje, sohoka va muri uyu muntu, va muri abantu, va mu ishengero. Hunga imyuka ihumanye, hunga mu izina rya Yesu. Ndakwirukanye, hunga va mu ishengero ry'abana b'Imana. Rigomba kwidegembya, rigendana inkomezi, rigendana kunesha, rigendana ubushobozi n'ububasha no kwizera no gushikama no gushinga intahe no gusengera abandi. Abantu benshi bafise ibishinga ntahe ariko baratinya kubisohora kubera yuko bafise ubwoba.
aribaza ati nashinga intahe bica bigenda gute, akumva ubwoba. Ndabakuye mu bwo bwoba, mwongere kuhagarara mu nkomezi mu izina rya Yesu. Mugende mushikamye, muhagarare mwemye mu izina rya Yesu. Akira ubushobozi bwa Mpwemu Yera, akira inkomezi za Mpwemu Yera, akira kunaguka no kuvugutirwa mu izina rya Yesu. Kuko urugamba turimo atari urw'umubiri, yaba rwa rw'umubiri tohitanye ibigwanisho byo mw'isi, ariko ibigwanisho byo mw'isi ntaco byomara, n'ubusa. Reka tuyambike ibigwanisho bya Mpwemu, maze twongere guhagarara ku kwizera no gusenga. Mwami Yesu Kristo, utwambike ubushobozi bwa Mpwemu Yera, uduhe kwambara inkomezi, twambara ibigwanishwa byo mu kurya n'ibyo mu kubamfu mu izina rya Yesu Kristo. Urugamba rurakomeye, uduhe kurutsinda nk'uko nawe wanesheje. Waratsinze Beyezebuli na Apoloni, waratsinze urupfu, waratsinze Gehinomu, waratsinze ikuzimu, waratsinze ibyaha, waratsinze abadayimoni. uri muzima uno munsi uvyagiye iburyo bw'intebe y'Imana. Ndagushimiye Yesu Kristo, Mwami Imana yacu. Uhe abagabo n'abagore kunesha, uhe abahungu n'abakobwa kunesha. Ishengero ryawe urihe gushikama. Ndasengeye Mwami ishengero ryawe, ubahe inkomezi, ubahe ububasha, ubahe ubushobozi. Mwami Yesu Kristo, bambika ibigwanisho nk'ibyo bya Dawidi. Dawidi yica Goliyati, wamuhaye ubushobozi, wamuhaye kwizera no kwihangana. Ndasengeye abakristo, ubahe kwambara ibigwanishwa nk'ibyo wahaye Dawidi. Dawidi yambaye ibigwanishwa bya Mpwemu. Dawidi yatoye Mwami Yesu Kristo amabuye 5 maze ahitanamwo rimwe, ryari ryabuye ryawe. Yibuye yari Yesu. Yesu maze ateye rikubita mu gahanga ka Goliyati. Goliyati aratembagara, wa wundi yarigize agakomeye aratembagara. Ndatembagaje korona mu izina rya Yesu. Ndatembagaje abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndatembagaje abakuru n'abafite ububasha bwose n'abaganzi isi y'umwijima nimwe mu bizantu ho mu ijuru. Ndabatembagaje, mutembagare mu izina rya Yesu. Mugende umuvuguvugu. Babuloni komvomboka Babuloni. Babuloni teshute hunga mu izina rya Yesu. Maraya hunga, maraya rya dina ryo maraya ndaritembagaje, ritongozwe mu izina rya Yesu. Maze hasigare umugeni wa Yesu. Umugeni wa Yesu ashikame, umugeni wa Yesu yambare ubushobozi, umugeni wa Yesu yambare inkomezi, umugeni wa Yesu nuhagarara ushikamye, wongeye gukorera Yesu, uhagarare wemye mu izina rya Yesu. Ubushobozi n'ububasha bwongere kuza bwiyongeranije, maze inkomezi ziva mu ijuru zongere gutuma isi yongera kumva ububasha bw'Imana. Ngwisi iranyiganyiga umunsi w'izuka rya Yesu, isi iranyiganyiga. Haba uguhinda gukomeye, kubera yuko abansi b'umwijima bariko barafatwa. Babasoda bari bararirimba ya Yesu bongera kugwa umudaridari, baratembagara. Yesu aranesheje. Ndagushima ko wazutse ugatsinda urupfu, ugatsinda ibyaha n'ubugarariji. Uri Imana isumba byose. Haleluya. Mutabazi gitandara kizima, nushimagizwe nushigwe hejuru Mwami. Izina ryawe rishimagizwe n'iryubahwe kandi rihimbazwe. Urakoze Yesu, bishimigwe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwene data ufise igishinga ntahe cyuko wakize, wongere kurungika igishinga ntahe cawe maze ushingire intahe Yesu, hanyuma intahe yawe nayo yubake abandi bene data nabo bambikwe inkomezi, kugira ngo nabo bashingire intahe Yesu kubitangaza n'ibimenyetso ariko arakora uno munsi. Yesu abahezagire. Shalom shalom.